nawe hari inyuma hariya gumbaho. Sabe boss. Musa nanjye ati aha uje gukorera ngaha. Nukuri wabukoze bro. Turaryohera cyane. Nanjye ndagukunda. Njyatarabutse ibujumbura byaratimbye none uje ko shaka iki ngaha. Ibi ni Tanzania jewe. Ibi ni Tanzania ngaho kuko ndabona ibi. Esha mwende ko. Sawa. Isawa nibiki wewe? Njyatarabutse ibujumbura byaratimbye none uje ko shaka iki ngaha. Je sinze gusaba indyo. Hari umuntu avuze ko bashaka umukozi bandangiye nga. Eko. Musa nanjye ati aha uje gukorera ngaha. Weje bakaba uje kunyirukanisha rero. Sinzi. Karibu. Pakuza gusa bakanyirukana. Wenda kuti mu mukeye. Hano hantu. Ayo mara kana mwe. Aya namakara hari mwinjire. Ninjire n'ibiraga. Mano kana zibirako ande shawa. Jese nawe kibugu nkawe. Yo. None uje gukora wewe. Ewe ikitutu muko uzobisobora. Noti? Mimi bakwifa gute? Nitwa Gorete. Gorete. Ariko ndakambura ishati niyambike costume. Amazina y'inyamunyege. Gorete. Uje gukora iki ngaha? Najuti. Wabona ko bashaka umukozi. Asha barose umukozi kwe. Nzungutiya nk'izabikira Mariya. Ugenda he? Umiriza. Anakumengaho. Kuja wewe nari mzigire nari utuzarenga muri urupanga. Mutwanye gucunga navyo birimwo. Nabazi ibibaragasa ibita. Oya cyangwa ntati nziheza hano muri urupanga. Baramutize ntaje kimwe igomba kwinjira ngaha. Mucu ushaka kundaba mu. Sindi bana kuna ko nabibihere gatatu wazanye n'ibida. Kwanza kumanga ndamuhamagara mabuti. Kwa sinakwizeye. Mubiriza. Nakuzije bibite hasi. Nakuzije karamuhamagara. Mabuta. Nibiki umuntu nduru webiki. Mabuta baraturondera. Nguyu. Ni sawa. Sawa. Mfuza. Hari mama ambwiye ko mwamutumye umukozi. Yego. Karibu leo, karibu. Murakoze. Era winjire mu tuvugane rero. Uri birashura. Sawa,
Ndagaho ntagora n'iki. Abakozi twara bakere. Kweki wasize ndyamye none je nyene. Ikarasaba kubyibura. Si vyiza. Atundarindi moshe gute no? Ni sawa? Meze neza mbe uyu munsi nje ku kazi bo bimeze gute? Oya. Uyu munsi twese bakonjesha ku kazi sinagiye. Wow. Uyu munsi rero turirirwa? Turirirwa nako. Basi banda bikumbuye. Nandi shana ndabikumbuye. Allo. Igara ngombe kurigwana nawe mwiza. Nanje baba. Ndaryohewe uyu munsi ndisanze. Nari nase kubyura. Karo menga warungifisa agatiro ncanga tukamende ncanga muri sala. Okay. Ndakora kuri telefone. Okay. Wari wamubwiye none wamuzamuye z'umuduga. Nde munyosho. Ahubwo mumbwirire munyosho mundabira mumbwira ati anyogereze jya muduka. Nawe urakunda telefone cyane uko mvugana nawe. Bintu tunundi mu. Aya bravo bangirindire kwanza. Now bagirinde telefone urayikoresha twaje kuganira siko? Sheri, ahubwo urambwire munyosho anyogereze imodoka yanjye. Ahubwo nyene benda kubwira uyu mukozi wacu je kurama ndabona menga nta kazi agishoboye menga nta kazi ashaka mu bisanzwe Uko nukuri ejo mu gihe naganda bikubwiye cambona urarushe cambona kubwira mbwira rero nibiki bya sasa ejo uyu muhungu uyu mukozi nako n'umuzamu namusanze ngaha ari kumwe n'abakobwa babo nyamba bakorana nyamba batemberana navyo nzi aha muri salo nyene yego ewe aryamye ngaho bari muri keyi ingana gute munyosho irenze sindiko ndamubesha be uratse ko nona kubesha kameme urumva aguma bazana ngaha aguma bazana ben kwinda gusabye umugunze cyangwa ataruko naho umwirukana mundabiri wa munyosho mundabiri Jengi susigirwa sindari munsi ko munyosho Damu asikaze ni nkumi ngaho muri salo yiwa je narengewe mukura bicufatanya n'umugabo nawe Zamu wa munyosho sende bramo wapi urabona sigana no kwitaba niyitaba je namurambi be munyosho sende ngwa ushatse ntari mosha bramo benu kuraba basuka tumumugurira ipantaro anateye n'isoni ndamuha amahera kandi amahera itariki igereje namureza amahera icara ngaho hasi munyosho icara bosi kujya gusa yakutwenga abakobwa uzana ngaha muri salo iwanjye bakuranye vuga bimwe nakubona mwejo kutabivuga munyosho ugera kuzana ngaha ngena kuzana ngaha kwa mbutije sinzo Bino ngeso tanguye. ya Nzanye abakobwa muri salo iwanjye. Munyosho mawujana kubeshyira none. ya rumba bosi Ndumva iki. ndakajya Muri salo iwanjye ingumi nyereka munyosho. Ukaziva nari hanyu umuzamu kazana ngaha muri salo iwanjye. numva n'umukobwa twigana none mwariganye cumuzana muri salo Muri salo. nanje nari namuhenze ko nganyene Nigukumbuye amabuye hari iwanyu nani amwe bacamwe agahusatabu. Ndabona gusubiza ruguru ga munyosho. ya Munyosho mviriza rero. Bandaye maso. Ibijyambere n'ijyanyuma. Uri kuranyuma? bosi neno kugwana byajemo Akuma kusi wanyu kazara abakobwa bibihere ngaha. neno kumubita byarimo Urushatira nabibwiye kuva ryari urushatse ga munyosho. Ndara ukavunagurira muri urugo ciwe. ya be umviriza ntumukubitemo Awutana n'ipantaro ngaho ukaza unzanira inkuru ngaho. ya bravo be cyane Ga munyosho. be cyane ndagushatse Njo gusubiza hari anyu mu gitimbiri ciwanyu. Wibaga munyosho. Iryo tanga ryose ngo ngo ntabya. ya oya sende ndagushatse ntumukubite Dai fanga vile asikabisha mwita. mama ndakugira we mama jawe ni sawa
gusa mugana nawe usohore mugenza nakabujije bigazoga bene akagomba urazi ibintu nasanze byo kumuragira ngaho ushaka nyine uzanye inkumi ngaha seri mwene tumwe gasope yanyu namubwiye kandi usubiriye uzosubire wanyu wumvise kwandi cyambere bagende umusuko bushatsi niyo uturabishuri kore byose usubire usaneza mu muryango wacu n'ifimo oya utima tushora seri wonya aho gufata umukozi nabere umukozi oya no mwisari wanje singeneye nakuzanye wowe ngamuze nta bintu ngeneye sizomugarukana no sizomugarukana je sinoje ndakwirukana sizomugana ariko no buzima ndo ndabuze kumbe nawe ukaramuka ahubwo ni ore zine bizinga hanje ngene kubisuda abo wowe nyene kandi umuzamu anzanira ubukoshora ngaho ne benda kubaza nanje nk'umunsi nokuri kosa bwa uwo nkarira nkuko ndabibonye nk'uko sinzi bizo sinzi gusisha sinzi ukunzomera umunsi ndaniye umeonza no muho shani kosa ntago nokora bwa sheri no chania silvu no chania nihora yitfata jamako wanda tatu okay ndagutegurira chai rero chai turirigwa nayo biratese okay Sawa. sawa Uso ni hadi. ni hadi Okay. none ko mwese mingi Nta kibazo. yana Kwa dudu. karibu Amahoro. Amahoro cyane. Ni sawa. Meze neza. ura Bose wawe yaje kumubitambira ko. Man. kana kapamba Meze neza. Bose ni sawa rega ntango. remi gute Ya, tweshwe. ewe kune surprise none nawe bambwiye nakubwiye ko uza kuraba. Nayo urumva arakanze gutora hajya haruguru ku mubanyi. yego Rero tunavuga cyo kunzi y'umubanyi hama ngo igene genda tatanzi yaho. Ivyo niko bimeraga none tukuzimana kigana tukuzimana kigana Sha. Amati ni bon. amazi Ko ni bon. Remi Yeah. iraza rero Ni sawa gusa nyene wewe ugiheruka ntagiye mu kabare na telefone. yamerutse kugera ameruka kugera ko sindasubira kubera kanzi sinabwiza ko Ariko tindi bon. n'ikibazo Ni bon. Bizogenda neza dudu kubera ko nyene ibintu by'ubuzi by'ubu ntubwine nabuzurazi ko ugaheba abandi bakabakije. Ubuzi bw'ubagoye ntubwine nabuze ariko tumishindiye Nanza warayikoze. narayipaka yeye kabisa bameze neza hano muhira byifashe neza madamu arakomeye Madamu araho arakomeye ngaho gusa nyine mwadonye kandi kumukaza kuturaba yewe ni n'umwanya muto je mukazora mukamutari azoboneka yobaze muzogaruka oya tuzoza broma tuzoza madame meze neza meze madamu araho nyene gusa nyine mwadonye kuza kuturaba
oya ni vuba ndiko nabipanga rero ko nabipanga no kubisakaza ari kenshi ngira bambe bukazi ndaraba n'ukuntu uronka akanya basimba ati byo na madame kuraba usanga umwanya uri kuragira ariko tuntacu ubwo urumva wari uvuye kuri wa mutipe gutora akaboro yakaguhaye none yego twabunanye tuvuga ati twabunanye yego iyo mwitare mwe mugenzi wanjye dukorana ku kazi ndemera cyane Okay, karibu rero cyangwa muri Musanze. Murakoze cyane. Ego. So, kana tugende kwa umusore natwe corona ko naho tuzikora kometse. Yari gabaje. Sura umusore afite n'ukuntu akandi pedestrian poshenze. Sibyo shere. La semaine prochaine vendredi. Shaka kutamtoza kumdaba sivyo? Canke bo banze kuturaba kwanza sivyo? Kwanza bazobanza bagaruke n'umugore wiwe kugira nyene banze mbona n'umugore wiwe tunamenyana. Urazi ikintu nkunda kuri wewe? Ndakunda uri kuravuga. Wow, vuga gutebe. Vuga neza cyane. Ariko gusarisha. Abo ni ukibibona rero. Kuva kera nayibona kera. Sasa tutavuga ati tuza kubaraba semaine prochaine. Tuza kubaraba. Tiye nakora ko kuzikirwa kinini. Oni lizuba rimaze ibisiri hari no mjumbura. Nakara aho kumwongira yandike. Nuko amaze. Oya, kimwe byarakwiye. Shaka nyene bo imbere yuko tuzoza kubaramutsa shaka kwandi muzobana kuzana iwacu. Muturamitse na madame wawe. Hamara ko tuzoje dupanga umunsi tuze kubaraba. Urikunda. Je umenye ndaje. Sibyo? Hamacinza kandi cyo zibiri. Nzege na madame ko maguma guca munza mwebwe kugira ngo gende birakurikirana. Gutya. Juste shaka ko tumenyana na madame wawe. Uramutahura? Ava. Ya. Ndashaka. Tudemonije. Uramutahura? Ngaho uri muzo. Namukuye mu kinini. Banza wana mu kinini. Domana, ndio kima kukururu de. Anadika cyane gose. Okay, now anyway njo nta kimwe reka ngiye tutegure na madame. Ntangorane ngo gasuka kabagabo umwe n'akarenge. Rero ngiye kubipanga abagiye kujya sinebye kubera ko nitwe guhaca gusa ngiye njumira kuruhuka kubera ko urazi ko je dusakaze ama ibisigaye rero kani nisohotse I'm coming right now. Bye. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Odi kwa dudu. Karibu. Karibu. Karibu sana. Karibu Karibu. sawa. Karibu. Ego. Ya. Ego. Karibia madam. Mbona? Mzee ni. Karibia. Karibu wacho. Karibu muri Sanze. Atremize. Pasha ni sawa ahubwo washobora twihanganiye cyane twacerewe gatoyi. Urazi abantu b'abadamu kwanza kwisibi yacereje. Sinzi hadi. Mbona uzi sinzi gihari mu fiziki. Okay, turafise jus. Turafise n'akaka.
Okay, jeni muzanira kafe. Kana madamu nyine ndazi akari kakanda ndazi bakakunda nabo nyende umuzani. Ndanira sasa. Ndanira sasa. Meze utarone. Fasha ni sawa kuri nakabu mana yabikoze. Kabisa. Menga nganupya handi hantu ga. Oya, nzi ko dufitanye gahunda nawe. Ategeza kuza nyene ngo titwabivuganye. Yego. Madame. Oui. Meze gute? Ndabona kabisa. Meze gero ni yose. Yego. Mugabo kabisa rero ndamwubaha. Yego. Bana tereka ndakuba. Yego. Merci. Wese ndakuzaniye. Abatembe neza rero. Okay, Mr. Chai. Madame Dudu. Nkuko wari wabisabye. Nanjye ndagusezeranira ati ajya agasuka kabagara ubumwe muri birenge. Rero nko nabasezeraniye mukazaho mpenye ko mudamu wanjye. Uyu mugenzi wawe, uko wayo umugenzi wanjye. Uyu mugenzi wawe muwabajama, muwabagenzi, tugenderanire. Iba ibintu byiza birushijeho kuryoha, tube inshuti za nyazo, apana bwazindi. Ya. Nuko twahuje n'umugabo wawe Dudu, nawe muhuze. Okay. Merci beaucoup. Madame, wazi mwiza, ikibadi bro. Mwana mwiza, saneza. Okay. Anyene kubamenya akazina kanyu kugira tumenyane juste tuba abagenzi tuzina nivyo byiza none. Ndakubwira nanje jendi Madame Dudu. Na mwibwira izina ryawe. Kwa Madame Angela Christ. Sina yandane. Ngabo wese ndayazi niyo mpamvu ntabwo gatita gute ndayazi yose. Papa suko none. Twamenyanye kuva kera vraiment niyo mpamvu kenshi ubona nemera nkitanga nka higa kanya ho kuzanga ko sinifuza ko ubucuti dufitaniye uzocika. Ngomba ko eba ni byiza cyane uko n'abagore bacu bamenyanye. Kandi wewe direga twarongoreye rimwe nuko utabyiyuka. Niyo mpamvu ngomba kuba abagore bacu bamenyana babagenzi. Ndetse abagenzi kugira ngo n'abana nibaza bazokaraba abana nabo bakundana. Bazokuri babona ko hariyo agahorashin. Urabibona? Cyane. Kadakurabi. Yego. Hama vraiment natwe turagiye sivyo shira. Tende jewe cyane vraiment wando sukuye. Natwe Madame vraiment umugenzi wawe. Nuko birateza ragyo. Niyo torofise kumubona ndoze mwana. Yego vraiment kandi biranezereye cyane. Kuri turagiye cyane vraiment. Hama natwe rero nitwe dusigaje. Umunsi nyine tuzabana kumunsi tabe dushikira. Tabe kumwambira. Sabe muri kundaniye cyane. Icoza kibwira ati ewe mvugo. Cyane kabisa. Aragira muri yaje bakamenga baherekeje abandi. Be urabona abandi ngene bakudana. Ngene tego. Rajyosh. Ibi niko wanzaniye jewe. Ibi niko wanzaniye ngaho kuko ndabaje ibi.